kongera ko aho twe dutandukaniye n'abantu bari nko mu muziki nk'akarorero cyangwa bari muri cinema umuziki no kuvuga umuntu akoze umuziki ko naginegezwa nkorera mu bintu by'umuziki umuntu akoreye mu muziki uyu munsi urashobora kusora ugakundwa n'abantu benshi mugo ku Mr Genda nuko abantu benshi mu kukunda bigenda baragabanuka ko haguma yindi miziki mishasha mugabo twe natwe dukora imyuga mvabwenge urashobora gukora yikogwa uyu munsi wanashima giba gifise agaciro gato ku isoko mu kumyaka ibikorwa byacu bimeze nk'umuvinyo uko samabiro bashaka gushiramwe amazina atandukanye ibicapo byabo ibiki nibiki byose bakumvise ariko rero tuze umuzi ko navuze ko twiganirira muri abastari wambwiye ko ntawe wifuza mutarahura muramaze guhura wowe ufise akantu ka fanatisme wewe umuririmbyi ukunda cyo kubera wowe shaka ikiri muri poche yabo ubakunda bose jewe ego ndafise abo mfana bivanye donc nkakarorero naciye kure ndamufana cyane Big Fizzo kubera yuko kuva nkiri muto narumva indirimbo ziyewe zarandyohera umuvuge buke Sadubin ntazokwanki kumucapta uvuga uvuze abakobwa bien sûr sinari natawe ikibazo mugabo ubu ndagitahuboye ego ntibigusaba kwifatafata cyane bon nubundi nyene urumva kandi ikindi naco burya mu kazi kose kwanza ikintu cyose kubaho neza bisaba discipline kwiraba hari gihe mpora ncapa abantu usanga bazwi cyane ndavuga nk'abaririmbyi ugasanga barazwi cyane n'abantu bakurikiranwa ugasanga ndabacapse kugira ngo nshobore kwerekana nanje impano yanje biciye kuri bo komsa kuko kenshi usanga ari n'abaririmbyi baje bavuye no hanze birafasha no mu kindi gihugu donc baje bavamwo bakabona ati hari yayo umuririmbyi kwacu yagiye mu Burundi naho hari abantu babanyempano kanaka bacapa kinege urumva ugasanga ndiko ndamenyekanisha impano y'u Burundi muri rusange abikora yivuye inyuma kuko nivyo biba bimurimo naba abantu niko baba bameze waba ari karakura ikintu kimurimo araribwa atari karakura mu iryo rangi mugawe kote ya management uraraba ni faranga ibi bintu vya intelligence artificielle ntibibatwara isoko kweli tube honnête nana gatoya kuko intelligence artificielle ego uko abazungu ayikoze arabayiteze nabo nyine yabarengeye yegereza micro yageze urwego bavuga bati byaraduze cyane mugabo twebwe aho biryoheye ni hamwe cyambere na mbere naho twoja kuri aya matablo asanzwe akora tablo yiwe iza iri unique naho umuntu akayirokopya atubahirije uwatangwa gukora icyo icyo bita droit propriété intellectuelle ashobora gwa mikosa intelligence artificielle n'ahantu hambere deja ivyo ni ibintu bidashobora gukora ntishobora kwigana ikintu cyundi muntu icya kabiri naco kumva kizo mutwara isoko biragoye kubera iki uyu nkuko yavuze kacapisha amarangi akoresha amatableau intelligence artificielle nabo ntibaragira ku rwego bwo kubaka amarobo yo reproducer kujya nyene nayo biro producer irafite amafayi kuko bavuga ko chaque chose a une faille. Hello my people aho muri hose muri ko muradukurikirana muri kano kanya mushobora kuba muri mu bihe bitaboroheye bimeze nabi ndababwira ngo mwihangane isi nikimeze uno munsi ibintu bimeze nabi ejo bikagenda neza Imana ibiri muri control abagwaje n'abari mu bihe byiza namwe muryoherwa ariko mwibuka n'abari habi ni Bless the best kuri mic ni televiziyo yanyu Achieve Your Dreams TV uno munsi rero tubazaniye iki nkuko mwumva kwa jambo uvuze Achieve Your Dreams no kuvuga ngo nugushika ku ndoto zawe kuzishitsa rero ngaha tubazanira abantu bafise indoto mugabo bafise urugero runaka bagejeje ko baja kuzishikako n'abamaze kuzishikako dejo cyo gituma abatumire mfise imbere yanje mushobora kuba mubazi nizere ko mu bantu bariko barabikiganiro benshi murabazi kameme nimba wari usanzwe umuzi shira muri commentaire ko wari usanzwe umuzi utubwire nuko umuzi hama nimba ushaka ko tuzona mutumira mu kindi ganiro navyo bitubwire ko atarakora subscribe namwe muyikore commentaire yazanyu ningira kamaro kuko ari byo tuba twakoze uko mudashaka mwebwe abakiriya bacu canke mwebwe dukorera mwebwe ba boss bacu bigasaba ko mubidusaba reka rero ntange akanya kubatumire bacu bashore kwidondora umwanya ndaza kubakira mu byo bwihariye ariko reka tubasabe bonyine bwa mbere bidondore mu nyuma turavuga CV zabo kamere Jenny twarakaza Melandre benshi banzi kuri $100 niryo zina nkoresha mu mwuga hama umwuga wanje nkora umwuga wo gucapa muri rusange Jenny twa Kim Paul Ntwari nkabanjejwe
ivyo kwitunganya no gutunganya ibikorwa vya Landry de l'art. Ni ujeje gutunganya ibikorwa vyiwe. Voilà. Murashobora kusubiza ka microphone Landry de l'art mpava mvuga idolare kubera kurumva ko abantu mwize neza. Icambere bro reka ndakubwire kuberewe. Ubingundire. Murakoze cyane bro. Uraberewe vraiment kandi wavuze ko umuntu umva turiko turavuga ibintu vya mumve utugenegene kadukoresha amajambo y'ikirundi kuka shokeza k'ingoma y'Uburundi. Ni ibikorwa mvabwenge. Sutugenegene. Ni ibikorwa mvabwenge. Okay. Mu kungoma nziza y'Uburundi mwizosi ipantaro ndanje nganda bidondagure nigire kabizi ntavyo nzi mugabo uraberewe bien sûr kana manager wawe ndabona muri Costa yiwe yatayemwo ni ibintu vyiza cyane rero twabatumiye ngaha kuko muri abantu mvuze nka Landry uri umuntu maze kuba mu bavuga ngo ikimenya bose umuntu yamenyekanye muri industry ndavuga kuko niyo kote tukubonamo cyane nivyo muri ivyo bikorwa mva by'ibwenge vya ukora byo gucapa urafise n'andi hantu ukorera mugabo wewe waraje witandukanya n'abandi winjira muri showbiz y'Uburundi kuko tukubona kenshi uri kumwe n'abastari tukubona kenshi uri mu bikorwa vyabo turaza kwigarukako hari umustari wipfuza kubona utarabona wihegereze micro gira bari kwadukurikirana umustari nipfuza kubona ntarabona ngaha mu gihugu cy'u Burundi mu Burundi ni oya aha bose ndamaze kwabona nicyo gituma ndabwiye ko we wamaze kwinjira mu gisata muri industry siko sina abantu bacapa ni benshi bajana nabajya basiga amarangi mugabo we warasokotse muri ivyo bintu winjira muri showbiz winjira muri industry y'umuziki mu masinema ako kantu kaje gute banzo usangize iyo experience mu bisanzwe donc umwuga wanje nkuko umeze n'umwuga bisaba ko abantu bakumenya kugira ngo ushobore no kuronka amasoko atandukanye rero jewe nabikoze ubwa mbere d'abord kumva byo kumenyekanisha umwuga wanje muri rusange rero ugiye kubiraba hari gihe mpora ncapa abantu usanga bazwi cyane ndavuga nk'abaririmbyi ugasanga barazwi cyane n'abantu bakurikiranwa ugasanga ndabacapse kugira ngo nshobore kwerekana nanje impano yanje biciye kuri bo komsa kuko kenshi usanga ari n'abaririmbyi baje bavuye no hanze birafasha no mu kindi gihugu donc baje bavamwo bakabona ati hari yayo umuririmbyi kwacu yagiye mu Burundi naho hari abantu babanyempano kanaka bacapa kineke urumva ugasanga ndiko ndamenyekanisha impano y'u Burundi muri rusange voilà ntaraja kure iki kintu sindacibagire uraje twagutumiye uzana n'undi muntu ku ruhande bamwe tutaba manager ngo hagarari ibikorwa byabo yako kantu kankanze bro jendi bukandana kurondera kugira twanigane wankubise nimero ngo vugana na manager wanje bibiza gute ibi bintu byamaze kuza manager kumenga mwabise ku rundi rwego mumere micro atubwire ni gute wewe ubwa mbere na mbere ninde yazanye cyumviro muri mwebwe ari ko mwashobora kumanaginga uwundi ko ibintu twatuzi ko star siko sinanda bizi yuko nabantu bakora imyuga itandukanye nk'ibyo gucapa cyane cyane ashobora kugira umuntu amukurikirana ibikorwa vyiwe vyaje gute muri mwe babiri ninde approachinze ninde yegereye ubundi ubwa mbere ego kuri ico kibazo ico no hera ko mu kwishura Landry tuzinaye kuva kera twariganye ku bijanye n'imyuga n'ibikorwa mvabwenge ariko wewe nkuko mubibona yaragiriye ibakwe aragera kure je mugabo nacenja mu byo gutunganya no gufasha abanyamyuga kwitunganya mu bikorwa byabo Landry tuzanye kuva kera twatanga gukora kuva kera nibaza ko tumaranye imyaka ishika kuri 12 dukorana kuva yiga muri secondaire naje ari yondi buke tugitanga gukorana ego ntiya yabikora bikunda kandi byari ibintu akora atabicisha amafaranga buminjirize ibikora ko ari ibintu nyene yumva nyene bimuri mu mutima buke twaricarana tukigukunda ushobora kubyaza umusaruro ibikorwa byiwe ndabyite byacu kuko yabikora bitamwinjiriza singa kumwe twe turi primaire twigwa turacapa indege ducapa indege abakinyi hari umwana atacapye Ronaldo muri primaire ivyo hama buke uko yatera yegembere mu myaka niko yatera ashirama akantu gahinyanyura ibikorwa vyiwe bigatuma bisa neza
bivanye n'abagenzi twagenda turahura nabo hari uwaza aramufasha gushika kwa naka nk'aba bantu bari mu byo bita entertainment entertainment kwegendera mudandaza taho kumudandaza ku mu artiste wa mbere babarundi nyene kabakorera haje umunyamahanga reka ibyo turabigerako niho nshaka gushika kugira rero je dutangwe gukorana neza nitwe ko ndi umupartenaire wiwe muri ibintu byo kwitunganya no gutunganya ibikorwa vyiwe vyare kuko hari atanguye kuza ndavyite akazi kenshi big deals amasoko akomeye amasoko menshi n'abamurondera batari bake bamusaba amafere n'abamusaba ubufasha ahanariya anya niyo rero byace bisaba yuko abari umuntu amufasha kubitunganya no kwitunganyiriza kumutunganyiriza ibikorwa vyiwe naho rero byace bihera gushika uyu munsi tumaze dans un cadre professionnel tumaze imyaka igera kuri 4 dukorana kandi ndabishima cyane ko nagiye birantunze biragutunze voilà Landry avuze yuko maze imyaka 12 mukorana niyumvira finalement ibintu bimaze imyaka ingahe dufate umva hari cadre professionnel na cadre wabikoranye utarabona ko byo bakazi yose hamwe ningaho umaze ubikora ubona ko ukora umugabo gucapa bon nkuko bivuze ni nk'iyo nyene 12 kuko hariho igihe kinini cyo mu bwana twabikora nyene donc dukina kujya abana bakina gusanga umwana yakuze kina umupira nyene yiryohera ubundi akuze acapa icapira utuntu ubundi aririmba rero hariho rero uko utera ukura hariho step ugera ko ukavuga ubonye n'ukuntu abantu bavyapressya ukavuga ati kumbe bino bintu no bifata au sérieux nkagira ico ndabikuyemo nkagira ico Maria abandi najewe ico ni Maria rero kumaze imyaka irenga 12 ndakuravye ko mbona umenga nturenza 18 finalement wabitanguye ndakuze iyo ndayirenza cyane kuko nahejeje secondaire muri 2017 novuga ko ariho naciye ntangura kubikora nk'umwuga maze guheza secondaire nari mfite umwanya wisanzuye wo kubikora nk'umwuga kuko sinari bwatangure kaminuza nagiye kwitangura muri 2018 cyane kaminuza nongera ndabikora voilà jewe nshaka ko twiganirira sinkeneye ko ninjira ngo nze ndakubaza ngo wamukoreye ryari ngo byagenze gute naho ibyo navyo ne tuza kubishikako mugabo nko kukubwira abantu sinukurirwa ndane babwira barabizi ni wewe wa condition nziza cyane ya The Ben aza mu gihugu Harmonize ndakwibuka umucapa kujya yita Tembo ufatanya isura yiwe ni nzovu Tiger niwe The Ben Prito wamufatanyije idarapo ry'u Burundi n'iryo Rwanda ibintu ukora Chui Rayvanny umumatanya n'ingwe ni ibintu bibonekamo innovation ikomeye no kuvuga ngo wabikuye mu gucapa ubishiramo innovation nshaka kumenya iyo creativity nico kintu wisangije nico bagwanuye wo bikoramwo bikuzamo gute ko jembo nari ibintu biryohora umwuga wa mucafye birasanzwe muga The Ben abonye wamufatanije na Tiger kandi asanzwe yita Tiger urumva ko bica bigira akandi kantu byaje gute ibyo navyo mu mwanya mutoya kuryohora umwuga nkuko ubivuze donc biva muri experience na pratique donc iyo hari ukuntu iyo gitangura kumenyereza ikintu hariho ama etape nyene donc ibintu bigenda birakurikirana nk'ubu dufate nimba ubwa mbere narashoboye kuba ncapisha crayon yonyene hama mu nyuma nkavuga ati reka nige kuntu nkoresha irangi ngenda ndamenya buke rero haragira n'igihe mvuga ati reka ndyohore by'abicapa byanje by'irangi nshiramo utundi tuntu dutuma swat dufate nka nacafite nk'umuntu begatandukanya ifoto basi n'igicapo kiri donc artistique nkavuga ati hariho indi message kanaka ico gicapo canje kizotanga isumba yifoto isanzwe yari gutanga yego naho ide iva mu bisanzwe ariko kandi numva we musore mwibujumbura utabura amadolari mu mufuko twebwe tuko twavuga ngo idolari ryabuze twumva mu interview ngo bamukubise ngo dolari amajana dolari sinza kuzivuga igitigiri ntibagutere kanje ngo nije nabivuze mbwa Burundi ufise umutekano we musore utabura amadolari bujumbura bo amadolari ntayo uri kurabona muri uwo mwanya ega hari bavuga amahera ntavuga mugabo ame muramubona none ubona ndabajeyo Zembo nusa neza nawe vraiment usa n'amahera tukumva ngo amahera yabuze tukumva ngo muri press conference ngo bamukubise dolari manager vugisha ukuri niba kumpere micro yatinye kubivuga
iyo wewe ntora wikanga wewe mwabitanguye ari vya bintu byo gucapa ibintu bisanzwe wanashaka nibaza ko ari ibintu mwacapira n'abantu mwinginga kugira mu bacapa cyangwa iyo nuze ukayicapa umutima ukubwira tese yo yakira ubu nabonye bitanguye kuzamwa amadolari kandi mu gihugu yabutse abyakiriye gute ivyo bintu ntiwikanze byo tukitanga kubikora ko twabikoze ko mini strategy marketing donc uruganda rwo kwidandaza tutanga kubikora sindabavuga amazina cyangwa mvuga ngo iyo baje bava abo twabikorwa byacu bwa mbere baradushimira mugabo bose badushimira d'ailleurs abambere badushimira mu kutudandaza handi abandi bakadushimira mu kuduha amahera bisi nabandi bakadushimira mu kuduha amahera y'akayeri kandi bakamera y'akayeri na bisi umva ko bitangana yego kuvuga yuko ariho abaduhemba amafaranga angana n'ibyo twakoze cyo kibazo cyagoye kwishura abo barayarenze oya kuvuga ko baduhaye ibingaca ibirenga biragoye mugabo hariho abashiramwo agatege ukabona ko batanze akantu kudufasha kandi batufashe ku mugongo ariko kandi bavuga ngo bijya bintu abantu bemera ngo kenshi ntibabishitsa ngo amahera muyumva ku matwi ico kibazo ntawo nitubavuge ariko ubu nimba hari warafise umugambi wo kuzobikora abihagarika ibasi yumve ko bibatera gahinda mugabo jemere nk'ubavugira narandiri araza kubeshuza hariho uwashobora kuvuga ati je ndemeye kuguha ayangana uko mugacura kunya kudandaje y'amafaranga washoye kuyaronka ego ntayatange mu byo ufatika kacaya kudandaza navuze yuko muga yavuze ko azoyaguhara amababi yatumye uronka amafaranga nayo yavuze urumva bisa nkuko aba yaguhaye ego niko no byishura sinzi ko randi yo yongeyeko nta waguteye agahinda bon jewe muri kano kazi kanje sinovuga yuko ngo ari byanteye agahinda cyangwa iki n'iki parce que uko bigenda kose jo umugambi wanje imba nawushikanye kuko deja nkitanga byonyine gusa abantu bakabibona objectif yanje iba yashitse donc urumva nkuko nabivuze ahanini no kumenyekanisha impano yanje n'impano y'u Burundi muri rusange rero biroroshe yuko abantu bashobora no guca banshorera kuko babonye igikorwa donc ndashimira n'Imana kuko ubu we novuga kuva muri 2018 mbeshejeho n'umwuga wo gucapa nta kindi nkora niwo umbeshejeho muri byose kwambara tusa donc urumva novuga yuko byose biva muri kujya kwimenyekanisha abantu bakamenya bakampa amadiri atandukanye nimba ari byo kubacapira ibintu ku mpome hariho nk'amashira musanga ariko yugurura amabiro nkagenda nkabacapira amadeko indani abantu bakeneye amatablo meza yo kumanika mu mahoteli nkabacapira abantu bakeneye donc amakado y'amamariage bose nkabacapira donc urumva ibyo byose bamenye kubera babonye ibikorwa nibaza ko iki kintu muri iganiro bariko barabona amafoto deja y'ivyo maze gukora kugira ngo nabo bibonere kuba tuje tubwira abantu ngo aracapa wavusanga bigereranije na vya minduka dusanga umuntu aragiye baramucafye izuru barishiza hari hirya yo kwitama akanwa kavuga ururimi ruvuga byinshi siko mugabo amafoto nibaza yuko imwe mu byo wakoze bariko baravyibonera muri ikiganiro twabibashirimo kugira ngo bashobore kugirane kubibona hari akajambo nakunze naho randakumva mu biganiro byo muri Tanzania aka gaterme k'igiswahili bikitwa maokoto nubwo twe mu Burundi tuvuga imicoro ugasanga nk'umuntu w'umupapa umubwiye ngo ndagucorera imicoro kumva bivugitse nabi kame mu Kirundi mugabo wumvise ngo maokoto umenga karahinyanyuye rena kumvise kava mu kanwa ka Ivan ngo kijana tapata maokoto ncuba akajambo gusa mvuga ati murundi kakoze kakuguye umutima wimvise gute ko ndazikayisite ya mbere washaka wewe nuko ujya mu star ngana kujya yakira igikorwa cawe ariko kumvana arengeje kawo kana mu mutima ntiwadunze jewe naragihewe cyane mu mutima donc urumva ni mu bisanzwe abari inyungu yongereye ku yindi blessing over blessings reka rero tuve muri abanyamahanga turagarutse re muri industry y'u Burundi nuvuga ngo nivyo urakora abantu bafite amabiro bashaka gushiramwe ama design atandukanye ibicapo byabo ibiki byose bakumvise ariko rero tuze umuzi ko navuze ko twiganirira muri abasitari wambwiye ko atawe wifuza mutarahura muramaze guhura wowe ufise akantu ka fanatisme wewe umuririmbye ukunda cyo kubera wowe ushaka ikiri muri poche yabo ubakunda bose
jewe ego ndafise abo mfana Ego. ndafise abo mfana bivanye donc nk'akarorero naciye kure ndamufana cyane Big Fizzo kubera yuko kuva nkiri muto narumva indirimbo ziyewe zarandyohera umuvuge buke buke Sadubi ntazokwanke kumucapa nimba yarafise umugambi mvuze ko mfana Big Fizzo simvuze ko na nka Sadubi canke wundi wese oya cyo mvuze oya vraiment ego okay muri showbiz uri kurabiraba wewe ubona nihinduka ko uyimaze mu imyaka dufate naho twera 2017 gushika uno munsi uyirimwo uyironderamo amafaranga uyironderamo kwimenyekanamo kwidandarizamo ubona iri kigenda ihindagurika gute wewe ibintu biriko birevoriwa cyane jewe ku ruhande rw'iwanje novuga yuko bivanye naho ibikorwa byanje sigaye bishika novuga yuko ibintu byarevoriwe cyane ego nukuvuga ngo ibintu biriko biratera imbere manager aba basani b'abarundi barahemba iyo mwabakoreye ibikorwa shako babagiriza ubukene nabo nyine ku marezo sosiyo bakaja ngaho bakavyivuganira sindishatse kubavuga amazina Raba bakina b'amasinema naririmbye ryari mu makomanteri bariko berekana ubutunzi bwabo mwari hasi undare hejuru mwe mubona babatunze cyangwa abanyamahanga niba iyo baje mvuga turabukuye mu cibo ico kibazo rero kiraza gutuma mera nk'usubima gatoya kuko uyu mugabi wacu ico bita imyuga mvabwenge ni imyuga yatanguye kuronka agaciro nta myaka 10 irahera imyuga ifise agaciro ijya mbere nkuko wabivuze bayita ngo ni imyuga yo tugenegene yego donc bavuga yuko ubikora byose abikora gira yiryohere abikora gira nyene aruhuke mu mutwe mugabo nyuma zaho bagiye kubana mu bindi bingene bimeze kuko haraje imigambi myinshi cyana abasani ndabite nkuko ya mu bindi bigwa karongene babayeho baratumye babona yuko natwe dukora imyuga mvabwenge dufite kibanza gikomeye ha mu iterambere ry'igihugu no mu gutanga ishusho giza ry'igihugu kuva nko muri 2017 mwaka wa 2017 umwuga wacu wararonsa agaciro byatumye yuko n'aba baririmbyi b'abarundi bamwe si bose baza barabiha kibanza kishemeye kurekura akanoti ego arakarekura muga ni bose bakarekura Entre parenthèse nibaza ko ico kintu uvuze kirakomeye uvuze ko iyi myuga yanyu ishobora kudandaza igihugu wanashaka kurugezo rumwe rwabo baririmbye canke kunabarenza kubera iki umuririmbyi no musasoye indirimbo igihugu ciza mu Kirundi igeze muri Amerika benshi batamba umudiho mugabo mu artiste acafye nibaza yuko canke ishusho igicapo aruri migumvwa na bose uwacafye igiti c'umwembe mu Burundi ceze kiriko imyembe hiye par exemple umusinwa arabona ko ari imyembe umwarabu arayibona ni kuvuga ngo mwebwe mukora ibintu bidandaza igihugu kuri kwa rugero umuntu wese abibona mu rurimi rwiwe akandi mubereye amasi abishusho akabona message mu rurimi rwiwe vyovyo atiri waranduma umuntu amusigurira akandi kantu twokongera ko aho twe dutandukaniye n'abantu bari nko mu muziki nk'akarorero canke bari muri sinema umuziki no kuvuga umuntu akoze umuziki ko naginegeswa nkorera mu bintu by'umuziki umuntu akoreye mu muziki uyu munsi urashobora kusora ugakundwa n'abantu benshi mu gukumistera genda nuko abantu benshi mu kukunda bigenda baragabanuka ko haguma hati indi miziki mishasha mugabo twe natwe dukora imyuga mvabwenge urashobora gukora yikorwa uyu munsi wanashima giba gifise agaciro gato ku isoko mu kumyaka ibikorwa byacu bimeze nk'umuvinyo uko imyaka itera iba myinshi ni kuryoha natwe ni ibikorwa cyacu gira agaciro ariko ubuvinyo ngo uryoha uri kurahera nturyoha urambe uko uteruhera ni gutera uryoha bon ako kantu rero karatuma natwebwe biduha inguvu kandi biratuma natwebwe twirondera haba no mu Burundi canke mu makungu Landry hari ikindi kintu ngomba kuvuga ko ndanakubazugire kugira ico usaba no kuvuga ngo ibintu hano ko ibintu bihindagurika ibirere bigahindagurika hari ibintu byinshi mu Burundi tumaze gutakaza twari dufise kare turiko turatakaza ubu akaro gatoyi umwana yavutse higa yejo agasanga Tanganyika mu Kibenga ntazomenya par exemple ko ahoze la Costa Beach yarazimanganye tivwa umuntu ariko aravuka ubu ni bake bazi bani biti vy'inazi inazi zonyene nabana bake bazizi kandi twe bwige twakura byari ibintu byandagara ngaho si nivyo gusa nibikoko imwe ibibanza vy'iratiro numva ko mwebwe murafise devoir yo kudushira ibintu mu mashusho
maze bikazoshigwa mu mamize atandukanye nk'ubu je ngende muri Musée Viva nsanzeyo igicapo cha son excellence par exemple ya nimba ari domicile canke nde yahavuye vyumpa kubona ico kintu ko cari kimeze ico gihe uno musi nyuma yacu hazoza imyaka myinshi ivyo bintu bitangure kuvaho. Eske nta mugambi ufise wo gufata ibintu vyiza vy'u Burundi bishobora kugenda umwanya n'umwanya mubishire mu mashusho hama mukorana na leta cy'abandi bose bafite ibibanza vy'iratiro ivyo bintu mubitubikire kwe? Ego uwo mugambi uriho donc numva ni imwe mu bikorwa dutegura hanyuma tukalansa nk'ama exposition yo kuvyerekana tukabiratira abantu comme ça begashobora no kubikwa mu mamize atandukanye kugira ngo n'inyuma y'imyaka 10-20 umuntu azoshobore kubona uko Burundi bwari bumeze mu myaka iheze. Ego nariko ndavuga ivya industry y'umuziki sindabivako gusa singomba kwinjira mu itakwerekeye uko tuzagukoresha umwanya muto ibikwerekeye ngo ndabisimbe. Hari kandi kantu k'intambamye mugira wewe uravye ibi mukora mukoresheje gucapa ukacuraba n'iki kintu ca intelligence artificielle cyateye bro ntimugongana si intambamye? Bon, je sinovuga ko ari intambamye kubera ko passion zitandukanye. Passion kandi jewe ivyo nkora ndabikora ku bwa passion. Donc je muri make ndakunda irangi ndarikoresha ndarikoremwo ngirike romva niyo mpamvu jewe nimba nshoboye gucapa nkacapisha irangi ryanje ngaho hoyi arivyo habindyohera sinubuzundi nawe yuko acapisha imashini canke akagira ikintu donc urumva bivanye n'amabezo abantu baba bakeneye twese tuba turi capable yo kuya shitsa jewe nkubo nk'akarero par exemple umuntu arashobora kuma nk'uruhome ngira ngo ruva nkunga donc gushika nko metero nka 10 akambwira ndamucapire ko urudese rumwe ndashobora kurushira ko nkuresheje ryarangi mugabo ubucapisha imashini urumva yo kora bandehore bakashirako bandehore nayo urumva ntibisa kandi gindi naco na keso donc yo kuramba ntibiramba cyo kimwe kuko bandehore irashobora gutabuka shaka kunyage kwa yego urumva izuba igacuya mugabo twebwe turashobora gucapa amadessin amara n'imyaka 5 agisa kwa kundi nyine bivanye na materiel twakoresheje. Manager ciki kibazo sindakivako Landry n'umunyempano umunyempano nawe bari karakorera ubusa akakarunda gakoresha ameze nk'umusazi voilà bano umuntu w'umusazi bavuga gusara n'umwete bijya bintu umusazi ari karakora wewe na ubibonemwo ko kwari busazi ubone ko ataco bimaze wewe warabikora yivuye inyuma kuko nivyo biba bimurimo naba abantu niko baba bameze waba ari karakora ikintu kimurimo araribwa atari karakora mw'iryo rangi mugawe kote ya management uraraba n'ifaranga ibi bintu vya intelligence artificielle ntibibatwara isoko kweli tube honnête nta nagatoya kuko intelligence artificielle ego uko abazungu ayiko zari bayiteze nabo nyine yabarengeye yegereza micro yageze urwego bavuga bati byaraduze cyane mugabo twebwe aho biryoheye ni hamwe cyambere na mbere naho twoja kuri aya matablo asanzwe akora tablo yiwe iza iri unique naho umuntu akayirokopya atubahirije uwatangwe gukora ijyantuze icyo bita droit propriété intellectuelle ashobora gwa mikosa intelligence artificielle n'ahantu hambere deja ivyo ni ibintu bidashobora gukora ntishobora kwigana ikintu cyundi muntu icya kabiri naco kumva kizo mutwara isoko biragoye kubera iki uyu nkuko yavuze ko acapisha amarangi akoresha amatableau intelligence artificielle nabo ntibaragira ku rwego bwo kubakira amarobo yo reproduce kujya nyene nayo biro producer irafite amafayi kuko bavuga ko chaque chose a une faille icya gatatu naco ni nkuko ndabiga nkuko yabivuze ntongenda bishimangire ni nagaciro k'igikorwa intelligence artificielle agaciro ifise cyangwa agaciro iya igikorwa cyo kimwe n'agaciro umuntu aba afise kuko umuntu igikorwa ciwe urabona mu buntu bwiwe mugabo intelligence artificielle nayo ikora nk'umushumba igira ivyo bayitegetse umva ko hejuru aguma hari umuntu nyene Ranzi reka ndakugarukiye ko rero kuko navuze yuko dugira ikiganiro gito ko musaba ntibabikunda bazorekrama muri commentaire tugarukana tugira iganiro ciyaguye uratangwe ko mu star watangwe wavye ko atangwe ko muri 2018 uko 2017 ibindi bimaze imyaka 10 aho dufata imyaka nyine uvuga ati ni professionnel ubikora mu byo professionnel ariko je kumenye vuba nabandi bakumenye vuba kumenyekana
usivye yuko bikwinjiriza nta kindi bikwicira utanguye kugongana n'ababana Bon, basare ko mukomerewe bon ubwa mbere na mbere ho muri yo kategori uvuze ngo abastar siniharuramwo cyane muri yo nuze siniharuramwo hamwe ikindi naco je nibaza yuko nta muntu n'umutugongana kuko urumva umwe wese bari mu kazi kiwe simze kugongana ngo kugongana ko mu kazi biba abana bo mwirohero nahe batanguye kubona $30 umustar uvuga uvuze abakobwa bien sûr sinari natawe ikibazo mugabo ubu ndagitahuye ego ntibigusaba kwifatafata cyane bon nubundi nyene urumva kandi ikindi naco burya mu kazi kose kwanza ikintu cyose kubaho neza bisaba discipline ufise amahera uri muremure ufise agasura keza ukacumenyekana je nebaza yuko nta birenze mfise abandi badafise mugabo igihari ivyo donc ivyo mfise byose igihambaye nshimira Imana nuko ndafite discipline kandi mpanurira n'abandi artiste kugira ico bita discipline ukamenya gukora ikintu nyene umwanya wacu ukamenya ibyo ushira imbere icyo ukora je mu buzima bwanje nshira imbere cyane akazi kanje no gutunganya ibyo nteza imbere rero niyo mpamvu sinokiruka kanga cyane uko abakobwa bashatse ngo abari yo nje ikeneye keko hari ibintu biruvuze ngo mba numvisha bari ko badukurikirana uravuze ikintu ca discipline uvuga n'ikintu cyo kumenya ikintu ushira imbere kumenya ibintu ugira uprioriza siko nimba hari abantu benshi bamaze guferinga mu buzima nukutamenya ico bakora imbere y'ikindi wanashaka nabo bakobwa sibawe nabo nibiremwa vyiza muri bose bakobwa muri ko badukurikirana turanabakunda cyane muri bimwe vyiza cyane umunyu w'isi voilà mugabo hari umuntu ashobora kuba ariko kuri tableau nkaye karacapa akaca abona message ndagukeneye par exemple canke reka uwo munsi duhure ukacuta amakriya wajya ya tableau y'umukriya ukaja kuri map ugasanga avance waronse utanguye kuyijya muri buryo nakazi utaragakora tivwa hariho nabavuga ati none ko mfise tableau nubundi ntegezwa guhembwa ugatangura no gushiramwe amadeni iki kintu ni kintu abantu bacumve discipline so uvuga ngo ni yandero nkuko bose bavuga no discipline no kumenya ngo umurongo w'akazi ukamenya udatandukira na utandukira ukamenya ngene ikintu cyose gukora ku mwanya wacu siko ikindi ukamenya kubaha nibaza ko navuze ko uri umustar uvuga ngo sindimo uri umustar bien sûr kuko nimba hashobora kuba hari press conference abandi mu kugira abarinda bakwerekana amabaje wowe ukaburi hari imbere ahubwo mu batumire abastar ni benshi je baza ndabona kuri stage hakora umunsi debe naza sinigeze namukora mu ntoke nabona kuri stage uku mugawe nabona amafoto mwayambiranye nibaza na after party ko mwari kumwe tivwa meme kuri nuze kuri Ivan nawe umustar mugaka kanure nigahenda abantu siko none nibaza ko tuko turasa nabagira ku musozo kuko navuze ko tudakoresha umwanya munini ni ikihe kintu ubona we kugira manager mu kazi kawe kakumariye ico ni kibazo ca mbere ca kabiri ninde wundi muntu wumva utova kuri kamera udashimiye bon jewe kugira manager bwa mbere na mbere biri muri cadre nyene yo gutunganya ibikorwa donc habeho discipline donc aramfasha muri ibyo akongera donc akanamfasha no mu kurondera ayandi ma opportunité bivanye nuko jewe imba ndi concentré cyane n'ivyo gucapa nawe arashobora kuvuga ati reka nanje imba concentré no mu byo kurondera amasoko hirya no hino nibaze ko hanini nico bimfasha ego hanyuma abo noshimira cyane umuntu yitwa Big kuri Black FM Black FM baragushimiye cyane na Mi Pro ego MC ego ndashimira cyane n'abantu bose banshigikira no kugwa byanje bakambye ati courage bakanterera ibyumviro ego fora kukano ko gushima sene kugenda ntakavuze kuko ikiganiro kiriko gica kuri televiziyo yitwa Achieve Your Dreams kushika ku ndoto kandi tujura umuntu ugira ashika ahantu atezwa kugira ibarabara iryo barabara naho riba ryacitse akagakenegwa ibiraro nibo bantu duhura nabo mu buzima bakagira aho badushikanye nivyo washobora kubuzi gucapa uri amazing uzi gucapa mugaba akaba ta connection ugira nawe ngo guhura na Mr Champagne na Satbi urya muntu atazi na kimwe mw'ivyo bintu mugaya guhuje n'urya muntu niwe muntu yagufashije gushika ku iyo ndoto rero ntituje ngaho twikubite muri poitrine tuvuga ngo nshoboye ikindi twibagire aba bantu badushikana kurizi
iyo mpano yacu badushika naho twoyibeshaho siko aho yo tubeshaho plito rero reka dushimira abo bantu bavuzwe n'abatavuzwe mwese maze kugira ico mfashije Landry ntiyari kubibuka mwese mu kiganiro kimwe ka meme imyaka yose imaze ushobora kuba ari ngango yo ngo je ntamvuze ngurumva ngo acavuga mipro kuko nawe mipro ntiwavyutse mu gitondo usanga ari karadodori wawe hashobora kuba ari undi muntu yaguhuje na mipro nawe numuvuze abantu bamfashije ni benshi cyane abakunzi ntibarira mu bindi siko manager hari umuntu ufise wumva woshimira yabafashije muri rugendo muri imyaka bamaze mukorana umushinga nayo ibitabo bya Isaac niwe yadufashije niwe yatumye dushobora gushika ku ndoto aho tugeze natumye arafite uraro kugira turashike Isaac turamushimiye cyane akandi kantu no kongera ko nkuko no hanura cyane rwaruka rufite indoto rushaka gushikako ni kamwe no gukora cyane hamwe no kuronda uri muntu wewe yitwa umu artiste rondera umuntu agufasha management ntushobora gushika kure nkuko yavuze Landry ntashobora kwimvira kuja mu zindi gahunda zikafite tableau kuko avuga ati iyi tableau gateba kumpemba manager ntazohembwa ujeje kumikasa ntazohembwa kandi bazofata mu kaniko voilà sindabivuze gada batera ubwoba gusa ni ibintu bituma responsibility yawe iduga biragukuza niko kantu nanje nari kuvuga ati nico kibazo nari kurangiriza ko merci kucishuye nawe nsanze uciye ubwenge none umu manager mu bindi bikorwa byose abaje kuko mu Burundi twebwe ntubona tuzi ko manager ari wahemba umu artiste cyangwa muririmbyi niko twabifasha umuntu akubwiye unkeneye umuntu ambere umu manager twumva nkeneye umuntu azana imitahe ariko producteur bobo nuva niko twabifashe Plito manager n'umuntu managing ibikorwa by'umuririmbye cyangwa by'ubundi muntu haba ujya muri wahemba manager icyamfasha aramufasha gutunganya imyanya yiwe ibikorwa byiwe voilà rero nibaza ko turiko turarangiza twari kuvuga byinshi reka dushimire kwanza badukurikiranye mugabo ikibazo canyuma ca duhereza ko sinzi ko cishura manager cyangwa cishura Landry umuntu amukeneye iyo musangahe amutora gute abipfuza gukoresha amatableau ya mariage ama souvenir ibiki nibiki gakabeyi koko nikavuna naho hantu mugira kantu mubwiye abarundi hama Landry umuntu yo mutora hehe bon jewe premièrement bureau dufite bureau ya iriho art kuko nsanzwe ndi muri koperative y'aba jeune artiste bakora ibintu bitandukanye bijanye na art dukorera hariya mu Kigobe hariya enfance yo ku macuniro yego hama deuxièmement je rashobora kundonka directement kuri telefone yanje via WhatsApp 68 055 538 canke ukaja no gucekinga ibikorwa byanje ku ma page yanje ndavuga Facebook ni Landry dollar wanditse ushobana ama dessin yanje yose ukaja no kuri Instagram ukandika Landry art 07 Landry art 07 ukaja no kuri LinkedIn hose ukandika Rakazeme Landry hose uguma wabonye ibikorwa byanje hanyuma urashobora no kunyandikira nyine kuri ama page ndishura tugakora akazi ntangorane. Ego reka rero dushimira bariko badukurikirana mu mwanya muto dukoresheje segonda rimwe jewe ubwanje Blaze the best ndabashimiye nabasavye subscribe commentaire cyane share mu partage ibintu bigere kure Landry akajambo kamwe kantu bariko badukurikirana utera usezera ucumera micro manager icyo nubwira abantu bariko barakurikirana donc bandanya mumushyigikira aba artiste ibihe bya kera byo kubona ama artiste nkaho menga ni umuntu yabuze icyo akora ibyo nibaza ko byarenganye mutahure yuko umu artiste ni umunyamwuga ashobora no gucreate n'ubuzi no kubandi banyamwuga hanyuma akiteza imbere akateza imbere n'igihugu n'akarere kose arimo rero nico mfise ntamagarira abantu guhagaciro aba artiste yego jengo mangaruka kuri baba nyempano buyo muga mvabwege bacu kora cyane shami nguvu nyinshi izere kuzoshika ku kintu et confiance de toi-même uzokora imisi 3 indwi 3 amezi 3 imyaka 3 atacurakuramwo muga izo nguvu zizogaruka ego idandaze hama ukoreshe ube umuzigirwa mu tuzuri kurakora byose. Merci beaucoup murakoze abashaka Landry dollar mu mushaka kumukura ikiganiro cyategurana urukundo na Achieve Your Dreams TV nabandi bose bafite impano indoto bagomba gushikaho cyangwa bamaze gushika ko batugane twakira bose bien sûr ku buntu ikiganiro ntitubarihisha ni abakadre y'ibyo tuzobivugana ko nabyo ariko mu ijambo rimwe abarundi mwese
n'abashobora kuba bari hanze y'igihugu mudushigikire mubandanye murabe mu partage mu commentaire turabashimiye cyane reka tuzosubire mu biganiro bikurikira.